aha rero imfungurwa zikaba zamaze gutungana. Oya ntiziratungana none ikurya ikintu ubona ko byatunganye nyine byatunganye. Aha byatunganye. Ingredient twateguye ibi ni biraya. Izi ni karoti, ubu n'ubushaza. Izi ni tomate of course ushizemo ni piripiri kugira ngo bayitaka ivyo. Ipinari ngaha hariho na macaroni, pasta, hariho haricot vert, hariho okra bayita umurenda. Umurenda kirimo nta kintu na kimwe kigoye kirimo kandi nagira ndakubwiza ukuri yuko aha nta mavuta arimo agafarine nk'aba ariko barafunga gufunga bon genre iyi ni secret y'aba cuisinier. Mumeze neza, meze neza kabisa. Turi Bujumbura mu gisagara ca Bujumbura mu gihugu cyo Burundi cacu. Rero aho uno munsi twahisemwo kubaronderera bimwe mu mpano z'igihugu. Murazi neza yuko nyene icubahiro yavuze ati abajene gerageze mureme ubuzi. Rero abajene bararemeye ubuzi bugiye butandukanye. Urabona natwe dukora yuko ataho twavyize canke twagize nariko tuvuga ati essentiel ko biduhereza agafaranga, biduhereza ico dufungura. Rero niyo mpamvu uno munsi naje navuze ati reka ndabe umujene atunzwe n'impano yo guteka. Nawe sundi n'umujene yitwa Momo Melody. Momo Melody asanzwe ari n'umuririmbyi w'umurundi ariko yavuze ati apare ivy'umuziki, yavuze ati ndafite n'ibindi bintu, ndafite n'indi mpano nogira nkakora. Rero cyo ndabasaba niki mugumane nanje ndabereke ukungene ategura imfungurwa, aradusigura ibintu vyinshi mu gihe ufise n'urubanza, ufise n'ivyo ukeneye gutekerwa canke uri mu diaspora waje ukene umuntu agutegurira imfungurwa zimeze neza cyane zifite karite, ukegera uyu musore Momo Melody na nimero ziwe murazibona. Momo Melody rero mukanya mugumane nanje ndabakunda cyane. Twamaze gushikira Momo Melody ariko arategura ibifungurwa. Rero reka turaba kanya gato tuyage mwumve vyinshi, abiga ibintu bijanye no guteka mwige kuko nta mwuga udakiza kiretse uwo kuroga. Murakoze cyane. Momo Melody n'amahoro. Yo, what's up? This is Momo Melody. I hope you know, as of course, I'm doing from Master Mjikabikodi. And this your one and only favorite mission, this our country, of course. It is Mugikoni Show, your one and only favorite mission, this our country. The mission that gives you a chance to know how to cook a good food, of course, at home. Without spending your money, your time. Ni jewe ya. So ni Congereza. Of course, ega twatwihorera kukivuga kandi tukiya. Kiganiro cyacu twacise mu gikoni show. Mu gikoni show. Ibintu bibera mu gikoni, hari abantu babona imfungurwa zahiye ariko barajya ntibamenye ibintu vyakorewemwo. Momo Melody n'amahoro ariko ndaho ndadundega ndashimira Imana n'abantu. Kiganiro mu gikoni show kizofasha iki ugwaruka? Nkuko navuze muri introduction navuze yuko ari ikiganiro kimwe rudende mukunda muhitamwo kibaha fursa genre chance yo kumenya guteka neza muhira aho uri peut-être mu cyumba cyangwa wherever you want, aho muri bus urashobora kubiraba ukavyiga ukamenya ushobora guteka neza udasesa we amafaranga yawe n'umwanya wawe muhiri wawe bien sûr. Yeah. Kabisa ibi bintu vyose wateguye haturabona ibiraya. Izi ni ingredient twateguye ibi ni biraya. Izi ni karoti, ubu n'ubushaza. Izi ni tomate of course ushizemo ni piripiri kugira ngo bayitaka ivyura. I don't know, of course appetit. Ipinari ngaha hariho na macaroni, pasta, hariho haricot vert, hariho okra bayita umurenda. Umurenda Kiswahili yani mrenda, mu Kirundi umurenda. Mu Kirundi sinzigera bawita umurenda genre. Of course hariho green pepper, poivron, hariho white onions bitunguru bitukura, hariho red onion bitunguru bitukura, hari vyera hari bitukura, hariho celery, hariho poiro, hariho inyama
Yeah. umusoso Yeah. y'impene Yeah. hariho tungurusumu hariho amagi hariho indimu hariho concombre hariho na rosemary mbisi ya romare. Ibi vyose bivyara imfungurwa yitwa ngo Ibi vyose bivyara ibiraya bitekanye n'ubushaza. ni nk'amafiriti. Gushiramo ubushaza ubwa mbere amazi uko nshobora guteka ata amazi mu gutadeze kubitekesha amavuta. Of course nshatwongeramo za karoti direct. Of course nshatwongeramo vya birayi twari twabishizemo amazi kugira ngo bitirabura uko ibiraya iyo wabihwase uterezwa kubishamo amazi kugira ngo ntivyirabure. Yeah. Ivyo rero maze gutamwo ucurindira umwanya ujamwo ibi bishaza n'ibi karoti n'ibi biraya uca turindira quelques minutes bivana n'umuriro. Ntabwo ushobora kuvuga ngo biza kumara umwanya kuko maybe nakayo bari kakoresha gazi. Gazi urazi yuko n'umuriro bufise inguvu nyinshi uhisha vuba. Hari ushobora kuba ari kakoresha cuisiniere y'umuyaga nkuba. Hari ushobora kuba ari kakoresha amakara kumbabura bimwe bisanzwe. Nanje handiko nkoresha imbabura ikoresha amacenga icomekwa ku muyaga nkuba. Urumva ntidushobora gukoresha umwanya umwe mu guteka. Ego. Umuntu nk'ubarabe arabonye iki cambere abigenjeje uko nyene. Ubu nyene utarashiramo ivyo bindi. Hoboneka iki hariya? Hoboneka iki ushaze kuvuga? Ivyo bimeze uko nyene. Uvyaruye vyahiye uronka iki? Ikibari ya meranje isanzwe dusanzwe duteka muhira. Guteka muhira udushaza si bisanzwe. Madamo ndibaza ko barabiteki ubushaza ni karoti n'uturaya ni bisanzwe hasigaye ngaha bisanzwe ushobora gucukaranga n'utuvuta ugashiramo n'agatunguru esefini yibari meranje Jacques. Yego mugabo tumaze kongeramo itomati pilipili spinach tukongeramo izi makaroni tukongeramo arikover tukongeramo nibi urumva ko biri special biba vyamaze guhinduka ntabwo biba ikiri ya meranje isanzwe. Aho ndagutahuye bukebuke. Kabisa nkuko mubibona rero ivya mbere bimwe yashira indani vya biraya n'ubwishaza inyuma ya vya biraya n'ubushaza ni karoti twashirayo bivanye je n'umuriro ndiko ndakoresha bintwaye iminota 8 kugira ngo bimere uko nshaka genre birabe bimere uko nshaka. Ubu rero turashobora kongeramo inyama y'impene n'ayingurube hoshira. Oya ni inyama y'impene niyo twaramutse duteka ariko n'ingurube no ishiramo ariko mu vyo nacaguye guteka nta nyama y'ingurube nashatse gushiramo. Nashatse guteka inyama y'impene inyama y'impene. And of course cyo tubandanya ngaha dushiramo poivron green pepper ya mu Congereza. Bon je ndakunda Icongereza ariko bitazo gutuma bibaza ko ndakizi. Oya ni juste ko ndagikunda kandi ndashaka kukimenya. Urumva rero ibintu ushaka kubimenya biba bisaba yo kuvyiga. Nukuri nta Congereza nzi mugabo ndashaka kukimenya ndafise ishaka ryo kukimenya. Genre nuko duheje gushamo poivron aha tugira cyo twongeramo ibitunguru. Ibitunguru vyose vyera n'ibitukura. Dushiramo ya okra ivyo ndabivuga mu nyuma. Ya okra wa murenda ya nyuma yo gushiramo ivyo dushiramo arikover imikerera niko bayita mu Kirundi. Aha ubu uri kurateka indya ndi sûre ko zikongera iminsi yo kubaho. Maybe n'umuntu ari muri koma muri reanimation ushaka ko yongera ku yindi minsi. Just cook this, take it ifunguro safi fresh. Ko inyuma ya vya biraya za karoti vya bitunguru za okra za green pepper vya bitunguru vyera n'ibitukura twongeyemo iki macaroni canke pasta. Bimeze nka spaghetti. Bimeze ni genre bikorwa muri pate imwe ni n'ubwoko bumwe ni pate ariko zo bazita makaroni zimukunda gusanga mu mamanza menshi ini Bujumbura bakozemwo salade kenshi akoze urubanza ikintu citwa akamakaroni bakibagira gake bari yaranya ntibakibagira. So cha turindira iminota
itandatu Itandatu. itandatu itarenga bivanye no muri kurakoresha niba uri kurakoresha kuri gaze uca ufokasinga ukaraba n'amaso yawe uko uravye nabi biragushayana bigushanye bica biba gute bica biba fo nuvuga nyuma ya ingredient twashizemwo aha tugomba twongeremo epinare imboga nuvuga izindya impamvu nakubiye ko zongera imisi yo kubaho ni umuvango w'ibintu vyinshi w'ingaburo nyinshi tuba dukeneye ubundi muri restaurant umukati beragenda ngo mameranje bakamuha ibiraya n'ibitoki n'imyumbati n'amateke bibiri different nuvuga twongeyemo epinare cha turindira gato zirabe juste zirabe gato kugira ngo ce dushiramwo next ingredients nuvuga ce dushiramo izindi ingredients zikurikira anyway bisa neza ntibisa neza biraryoshe je mbona bisa neza aho mengo nokorayo oya ivyo gukorayo birindire haraza kugera umwanya wuko ndaguha upime teste wumve uvuga uti wow bimeze gutya cyangwa bimeze uko bimeze nabi cyangwa bimeze neza guys, nyuma ya epinare we can put za green pepper, turashiramo za poiro, tugashiramo za seleri, bituma vyongera birafita akamoto, ubundi zifise n'ingaburo zazo, aba nutritionniste babinonosoreye tukabasha banyakirira hafi tumaze kubivanga anyway bisa neza you are doing now amatomati no twakaza itomati singomwa ngo urinde kuzitonora kure ko ibishishwa ubikurira ku iki navyo nyine mu ngaburo birimo birafise vitamine yavyo bireke mu gihe utofise nk'ikibazo ca estoma yaho bituma estoma igira genre bigora isoke yuko bireka uko birakenewe anyway tumaze gushiramo za tomati vya bindi vyose twavanze ingredients zose aha tugira dufinalize kugira ngo ce tugirane ce dufungura genre ce duclotira ce dufungura kirimo nta kintu na kimwe kigoye kirimo kandi nagira ndakubwiza ukuri yuko aha nta mavuta arimo nta vuta na rimwe ririmo kuri wa mugwayi wa diabete iyi ni funguro izi ni funguro z'abantu badashaka ko bovyibuha bogwara ibigwara runaka ibi ni fresh naho woreka gushiramo za nyama ni funguro zabo naho woshiramo jaho gashiramo nk'inkoko canke yifi ni fresh ko ni inyama yera kizira gushiramo inyama itukura gusa kizira gushiramo inyama itukura ku muntu agwaye ibintu ivyo bigwara genre z'impene z'inyama amini z'inka inyama zitukura urazibona inyama y'inkira tukura bien sûr ni viande rouge si vyiza bijya si vyiza ku magara y'umuntu w'umugwayi w'ivyo bigwara okay twagiye tugomba twongeremwo concombre muri kwa gukompleta ifunguro rifise rikwije ubuziranenge genre ryuzuye usanga nitemye ni nkuko nanjye ntoshobora gufata mikro ngo mfatire umuntu wese rero nakazi kiyo concombre hariho umuntu rero atazi ko concombre iribwa itetse ko bibaho hariho abantu basanzwe bazi yuko ari juste muri salade ariho urya concombre ariko inatetswe concombre is very good hariho ni umwanya wo twongeramo ibirungo tugiye gukoresha ibirungo nyabaki ibirungo tugiye gukoresha ni turashiramo agatayari ntizimvye igugwa amahera amajana abiri yonyene atarenga 200 ibara ratanguye ku ariko iguha kurere izimvye iguha kurere izimvye mu gikoni ibigoye kuronka kenshi iyo udafise ibirungo vyinshi novuga tayari ni kirungo jewe canyemeje nshobora gutumira buri muntu wese kugisoma no kwikoresha cyane cyane abantu bakorera mu restaurant kugira ngo baronke kajya gakurega gatukura biragoye ariko ukoresheje tayari it's very simple kuronka ni tayari ibiri tayari kubirunga cha twongeramwo iki aje twongeramwo yibayita paprika Nayigugwanga iyi ntizirera ni 5 juste 5
amajana 5 uko vyazimbye ubundi byahora ari 200 atarenga ubu ni 500 tugomba twongeremwo Royco nayo Royco ni kirungo ushobora gushira mu nyama cyangwa ugashira no muri ibi kugira ngo kikongere akanovera kadasanzwe. Royco mchuzi mix Chaze mchuzi cyangwa ni mchuzi mix zari bitukura bigira vyere ucushiramwo oya kamwe ijya kureha itukuriza kugumiza iza gukomeza irimwo kubera yuko nani tayari iriganza irakomeye cyane. Anyway dushiramwo amagi tugira tumenenemo amagi juste gufinaliza kamera ngira ngo yo kwegira kugira ngo iboneke yuko byukuri turiko dushiramwo amagi hama tugaca dushiramwo utumagi kugira ngo twongereze iki uburyohe genre nko gushiramo umunyu ushobora gushiramo umunyu ushatse cyangwa ukareka ugashiramo magi cyangwa ukayihoza bivanye nuko ufise ibibazo vy'iki vy'amagara yawe ufise ikibazo c'umutima cyangwa hariho n'ibindi bavuga benshi barakubwira ati wewe ntukiye kurya magi si nziza actually uzoyihoze ukoresha umunyu usanzwe uri naturel usanzwe magi uyihoze ariko je kubganje kubuko ni sire n'amagara yanje nkora sport umutima wanje uhagaze neza atamugera ngwaye nywa amazi menshi isoke magi genda fungura nta ngorane nimwe mfise yego nuvuga magi sinokubwira ngo ushiramwo imwe cyangwa zibiri bivana n'urupimo rw'ivyo wagize uko bingana urumva bivana n'urupimo rw'ivyo wagize uko rungana niweza umenye yuko biryoshe canke bitaryoshe nk'ubungira nongeramo akamagi ka kane bivanye nuko twatetse vyinshi entre temps ibi ni ibintu bishobora gufungurwa ni muri buri n'abantu 4 kugera kuri 5 kandi bose bagahaga kandi bakaryoherwa yego ni vyinshi hano yonyene mengo ni safuriya. Anyway tugira twongeremwo agafarine nk'abariko barafunga gufunga bon genre iyi ni secret y'aba cuisinier niwe bamenya ico imaze cyane ariko kenshi uyikoresha uriko urashaka yuko nka bya bintu washizemo umufa mwinshi utawushaka shama gafarine gato byo kugira ngo bigirente vyegerane ifatane ireke gumitanye ego ubu rero ni mukanya kanyuma tugeze gufinaliza kugira ngo dushiramo tungurusumu akamoto nako kiyongere genre ambo guys urunari karakatisha ko ruraremereye iraremereye naje kuba ndayishobora no kubera yuko ariko kazi apana ariko kazi kanje nayimenyereye kuko hariho n'umuntu yoza genre aterura ivyuma ikamunanira kuyiterura ubu twahejeje ubu twahishije final ijya ndimu nayo kugira turye ijya ndimu turashira ku isani pembeni uza ukenderera indimu ari genre arafyonderamo arishiriramo bwiwe turashobora kwisereva kwisereva umuntu akumviriza tese bya bintu twariko turagira yaramatiku canke bya vrai biraryoshe bimeze neza kandi ntukoreshe iganiro oya bibishe uvuge ko bibishe it's okay no problem kandi wenda kwaruriye vyinshi jenza kurya ududuke uza kurya vyinshi aha rero imfungurwa zikaba zamaze gutungana ntiziratungana none kurya ikintu ntubona ko byatunganye nyine byatunganye aha byatunganye aha nukumviriza ukungene ukumviriza ibintu bingana gutyo nukumviriza kujya nogira komande yose okay zinja abantu bavyibushe cyane zirapasa iyi ni ingaburo ya buri wese uko byinshi n'amaregume la majorité n'amaregume urumva ku bantu bavyibushe cyane ariko bya bintu vy'amagi nivyo babishongewemo abantu badashaka ibintu vy'imivyibuho ya magi ntibayashiremo za nyama ntizijemo ariko ubwo bushaza ivyo bitunguru ariko vert green pepper ivyo biraya isoke amakaroti ayo matomati n'imboga ahubwo uhanuriwe kuba wofungura wowe muntu nye n'ibigwara cyangwa nye n'imivyibuho myinshi kandi ni nk'itegeko ni oya
ntitworyita itegeko udakurikije wohanwa kubera yuko ibi birazimvye man ibintu bihagaze mu buryo butari buke ariko sico kimwe nuko woza kubikomanda. Okay. For example uri muhira wabonye ivyo twateranije vyose kugira ngo turonke produit Yego. yuko wabisuma ukabikoresha muhira sico kimwe nuko jewe no bitegura ukaza kubinshorera ngaha uco bitahura ya bavuga tujya rero ega ndikora kubaza okay hari bambwiye ngo ndakwikubira mu nyuma byari bike cyeze ndavyibuka byari bike ibitunguru ushira mu bingahe anyway nuvuga bivana na ese uri kutegurira abantu bangahe niba ari nk'ivy'abantu nka batatu ya ugakoresha ivyo bitunguru bingana ni amini ibiraya inusu ugakoresha igitunguru kimwe cyera igitunguru kimwe gitukura paro imwe akabuke ka seleri tumwe twovuga nk'utwa 200 canke twijana c'est bon imikerera sinzi ngene no bikubwira ariko nkiya 5 genre nka 150 juste nka 150 grammes canke 100 grammes ni bon ubwo bushaza akarobo ni bon no kuvuga urashobora gupima bivanye n'abantu ugira ugaburire bishobora ko ari vyawe wenyene ntabwo tugira bimwe twagira vyose ari vy'umuntu umwe ko ntavyo yomara. Okay. Ya byorara ego zonamara n'amezi n'atanu bivanye nuko ufise frigo ego ariko vyiza no gufungura indya zitekeweho mu gufungura ifunguro rijanye n'amagara meza no gufungura indya zifunguriyeho zitekeweho ukazifungura ivyo kurinda kuraza bigasaba kurinda gushusha ibintu birebire ni bimwe biba birimo ama risque yuko uza kugira ingaruka mbi runaka ku magara yawe. Okay. Yeah. Kabisa guys. Ngomba ndamusha amajambo ndiko ndarya reka naye ndabaheza umwanya na amanza afungure twasubira mwakoje kubikurikirana nibaza kuhiganiro geze tugikrotire nitwa Momo Melody nani nisiguye ubwa mbere ariko nitwa Momo Melody munzi ku ndimbo zitandukanye nka Feeling Legend akarima rirenze gogo many songs kandi izindi tuzozikora umwanya uracyariho ryajurira cyahari Somebody Abenturo barayizi barayibuka. Anyway gira subscribe kuri YouTube channel ya Momo Melody kurikira koresha umwanya kuri Facebook yiwe kurikira Momo Melody kuri Facebook yanje ndabakunda diaspora mazi ko arimo dufocusinga ntimuhagarike kudufasha turakeneye ubufasha bwanyu s'il vous plaît barabescrotse ariko turakeneye ubufasha bwanyu ngo dukorane kugira ngo duteze imbere our +257 music industry our +257 entertainment uburundi bwacu muri rusangi. Ciao, I love you. Yaga.